Yesu ashime, Imana ihabwe icubahiro. Ni Nsengiyumva Herve musubiye kubana kandi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abo twabanye mu kiganiro giheze twaraganiriye ku kiguzi cy'ubutumwa bwiza. Rero n'ubu nico nashaka ko tubandanya iyo enseignement cyangwa ico cigwa kugira ngo turabe ko no musi dushobora kugisozera. Nta na rimwe ntivyigiye bihera ivy'Imana, bihora biriho bishasha. Nshobora kuba naronse bikenya, ejo akaba ari wundi Imana asuye kuganiriza byinshi bisumbaha, canke nejo gasubira ikampa ibindi vyama biri bishasha. Mugabo reka tuganire turabaho tuza kugarukira bivanye n'ivyo mpwemu yaragomba kutwigisha. Abo twabanye twarabonye ubutumwa bwiza niki, turamenye ubutumwa bwiza ko buvuga ugupfa no kuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Turabona yuko Yesu akirungika intumwa yarabahaye ingabire arizo mpano zazindi twama twumva, gukora ibitangaza, gukiza abagwayi nibi, gusenda abadayimoni n'ibindi vyose nabijya bindi vyose umwami Yesu yatanze ahereza intumwa ziwe. Muga turabona ko yababwiye ati mwabiherewe ubuntu mubwirizwa kubitangira ubuntu. Ico ni kiguzi cambere cy'ubutumwa bwiza, nubwo woba wemerewe kugira icuronka kubera ko abantu bagushimira. Mugabo mu buryo bwiza bwo gushima Imana no kurokonesa ko ari Imana ibigukoresheje, ni vyiza yuko ico Imana yaguhereye ubuntu ugitangira ubuntu. Ikigira kabiri twarabonye yuko abahisemo gukurikira Yesu no kuja kuvuga ubutumwa bwiza, Yesu yarababariye ati mumenye ko muzohamwa, bazobatonagura, bazobakubita, bazobagirira nabi, bazobajana mu manza, bazohura n'ibibazo bikumbure uno musi bishobora kuba atari ivyo bihari. Mugabo ihamwa riri mu bundi buryo bwo mu buhinga canke mu buryo bugezweho bw'igihe tugezemwo uno musi. Ica gatatu naho twarabonye yuko Imana mu kuvuga ubutumwa bwiza ni vyiza ko duhamagare kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ni vyiza yuko mpwemu yera tuyobora aho tugomba kuja, kuko twarabonye yuko hari aho Paulo mpwemu yera amubujije kuja kabiri kose. Twarabisomye bo twabanye mu kiganiro giheruka. Hanyuma icanyuma twarabonye ingene Yesu yagendanye n'abadamu banamufashije. Turabona na Paulo ahantu hambere yagiye kuvuga ubutumwa ariho mu gisagara ci Filipi. Abantu hambere atanguye kubwira ubutumwa bwiza, harimo umudamu yavuyemo arakizwa, kandi uyo mudamu yarakoze cyane muri ministeri ivuga ubutumwa i Filipi. Niwe nshaka ko duhera ko kugira ngo dusubire mu gice ca tutangura igice ca kabiri. Turasoma mu Bifilipi, duhere mu Bifilipi igice ca mbere. Abifilipi igice ca mbere ku murongo wa 5. Abifilipi igice ca mbere umurongo wa 5 haravuga ngo duhere ku murongo wa 4 nta kibazo, no kuwa 3 wanashaka. Nshima Imana yanje uko mbibutse kose, kandi uko nsenze kose mbasengera mwese nezerewe, kuko umurongo wa 5 cyane mwafatanije nanje gukwiza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mugashitsa n'ubu. Bisigura ngo aya majambo Paulo yanditse ari mu ibohero afunzwe, mugabo yayandikiye Abifilipi abashimira. Twabonye hajya mu vyakozwe n'intumwa twasomye, n'ubundi duhava dusubirayo. Turabona igihe yarariyo ingene yavuze ubutumwa bwiza, abizeye bavuze ujya mudamu n'abandi bizeye hariya ngo nibo babandanije bamufasha kuvuga ubutumwa no kwamamaza ubutumwa bwiza. Umviriza rero, hari ijambo abakristo dukunda gukoresha, mugabo dukwiye kumenya mbega dukwiye kurikoresha vy'ukuri duhagaze hehe canke bimeze gute. Ku murongo wa 6 ngo kandi ico nizigiye ntakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Iri jambo turakunda kurivuga, turakunda kurikoresha mu mashengero, uraryumva kenshi mu kanwa k'abakizwa k'abana b'Imana. Nivyo ni jambo ry'Imana, mugano kumenya mbega tugomba kurikoresha muri context iyi. Paulo yayivuze avuga ati igikorwa ciza Imana yatanguje muri twebwe nuko twizeye mwami Yesu Kristo. Icibandanya gukora nukugira ngo nabandi bizere, tuvuge ubutumwa bwiza abandi bizere, kandi ico izogisozera kuri wa munsi azoza kudutorera ko niho tuzobona yuko tutizereye ubusa. Rero tumenye igikorwa ciza
imana yatanguje muri twebwe nuko yaduhaye agakiza, kandi imana igishishikara muri twebwe mu gihe na twebwe two turagenda tuvuga ubutumwa bwiza tubwira abandi kugira ngo nabo bahabwe agakiza twaronse. Ni ukumenya rero yuko iryo jambo dukwiye kurikoresha. Hari n'igihe turikoresha turiko tuvuga inyungu z'iwacu, ko turavuga iby'iwacu, ibyo twatanguye twebwe, twitanguriye by'iwacu, tukibaza ko turi kumwe n'Imana. Mugabo nagomba ndababwira ikintu kimwe: igikorwa cyose umuntu yokora, cyaba ari cy'amaboko, cyaba ari igikorwa cy'amaboko, canke yaba ari business, reka ndabivuge gucyonye, canke cyaba ari igikorwa cy'uburyo ubwo ari bwo bwose wokora, kidafise intumbero yo kugira ngo abantu bazomenye Imana, wewe wizeye abantu bazomenye Kristo biciye muri wewe canke biciye muri kino gikorwa, ntiwovuga ngo ni igikorwa c'Imana, kuko igikorwa c'Imana nikizana imitima kuri yo. Nico gikorwa c'Imana gusa igikorwa c'Imana n'ahantu hose abantu bariko barubakwa mu mitima, n'ahantu bariko barakomerera mu kwizera, n'ahantu abantu bariko barakizwa, n'ahantu abantu bariko barahinduka, n'ahantu hose abantu bicaye barorereye kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo igihe azoza kudutorera. Ibikorwa byose bindi byose byoba biriho biriko birakorwa ntivyo kwitwa ubutumwa bwiza mu gihe atabantu bariko barahinduka, atabuzima bw'abantu buriko barahinduka, atabariko barizera, atabariko barakomera mu kwizera. Tumenye rero ko iyo tuvuze ngo uwatanguje igikorwa cyiza muri twebwe, ico gikorwa Yesu yatanguje nuko yaduhaye agakiza, kandi agishishikara mu gihe ariko aradukoresha mu kubwira ubutumwa bwiza abandi kugira ngo nabo babashe kwizera. Ico rero dukwiye kugitahura tukakimenya muri ubwo buryo. Twaravuze uyo mudamu yizeye yitwa Rudiya. Ndagomba kuvuga undi mudamu agira kabiri hajya mu Vyakozwe n'Intumwa twasomye n'ubu ngomba ko tuhasoma Ivyakozwe n'Intumwa igice cya 16 umurongo wa 20 dushike kuri 35. Ariko reka duhere kuri 16. Ivyakozwe n'Intumwa igice cya 16 umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 18. Haravuga ngo bukeye tugiye aho basengera, duhura n'umwigeme arimwo dayimoni aragura, yarimo ngo esprit de divination, yarimo impwemu mbi yo kuragura. Babandi bakuraba bakaca kugira ngo ejo turabona uzobiki, turabona bizogenda gutya. Kandi birababaje, biranateye n'ubwoba kuno munsi ubona abakristo ahantu bitwa ko basengera basigaye bari muri ibi bintu umenga bararaguza. Hari ibibanza kanaka uzi kukigiyemwo uza kuvaho Imana ikuvuze ko ivy'iwawe ikubwiye ivy'iwawe biciye mu muhanuzi. Hari abantu bafata ibirometero n'ibirometero, hari abantu bafata ibibanza kanaka, baja mu bibanza kanaka biteze kumva icyo Imana ibabwira, kandi Imana yaratanze mpwemu yera kugira ngo uwumwizeye wese aramuhabwa mpwemu yera, kugira ngo mpwemu yera zaratuganiriza duhishurira amabanga no kumenya ivy'Imana. No kuvuga ngo rero mu gihe cyose twirukanga two turaja kurondera ijambo ry'Imana no kurondera icyo Imana tuvuga ko, kandi iyo Mana iba muri twebwe igendana natwe, haba hinyegejemo mu buryo bumwe canke ubundi impwemu yo kuraguza. Ico rero ko atari cyo cigwa ndakivuze ndagicishije ko gutya, kuko tubona ko vyeze cyane gose ahantu vyitwa ko ari mu bana b'Imana. Ngo yaratungishije bashebuja cyane kubw'iyo ndago. Murazi yuko uno munsi hari abantu bubatse ikintu, kandi bitwa ko abakozi b'Imana bubatse ikintu kugira ngo abashe kubonana. Abantu bitwa ko abakozi b'Imana, bitwa ko abakozi b'Imana, kuko je sindabita abakozi b'Imana, biyita ko abakozi b'Imana. Ugasanga barubatse ikintu ni nko kwa muganga, kugira ngo mubabone mutegerezwa kuriha consultation canke kuriha amafaranga yo kugira gute, yo kugira ngo babashe kubakira. Kandi abo babakira mwabanje gutanga amafaranga kugira ngo bababwire icyo Imana ibavuga ko, kandi iyo Mana mwaba muvuga ko mwayizeye mubana nayo. Urumva rero ugasanga abo bantu babigize business, nibijya twavuze mu kiganiro cahera. Ugasanga iyo ngabire Imana yatanze yo kuvugishwa, iyo ngabire Imana yatanze yo kwerekwa, umuntu ariko arayikoresha mu kurondera inyungu ziwe, hakugira gute, hakubaka imitima y'abantu no gufasha abantu ko bamenye Imana. Mugabo ugasanga ariko bikoresha mu kudandaza, no vyita ko ari urudandazwa. Uyu mugore rero nico yakora.
umugore yaradandaza iyo mpwemu mbi yamutera kubwira abantu ibizoba, kandi ngo ntiyariwe, yari afise ba shebuja bamukoresha, ngo yaratungishije ba shebuja cyane kubw'iyo ndago. Bisigura ko bariha amafaranga kugira ngo bumve ibyo bababwira, ko bababwira ibya kazoza n'ibyo bazobejo. Hanyuma nguyo aradukurikira twebwe na Pawulo asemerera atabantu ngo ataba abantu n'abasavyi b'Imana isumba byose, kandi bababarira inzira y'agakiza. Amara iminsi myinshi agenza atyo. Uyo muntu yari arimwe impwemu mbi, mugabo akagenda ashingira intahe ba Pawulo. Mugabo arimwe impwemu mbi, ngo amara iminsi myinshi agenza atyo. Ariko Pawulo adundumiwe arahindukira abarira dayimoni ati, ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemwo. Amuvamwo muri ako kanya. Ni ukuvuga ngo ya madiri canke rwa rudandazwa rwa ba shebuja bakoresha uyu mukobwa rwari rupfuye kubera dayimoni yamukoresha ivyo yari imuvuyemo. Ivyo rero byarazanye ingaruka mbi. Uno munsi birababaje ko twoja gutanga amafaranga kugira ngo badusengere amadayimoni nimba tuboshwe atuvemwo, mugabo tukagenda kuriha ingabire y'Imana, kandi Imana ingabire yayitangiye ubuntu. Birababaje uno munsi, birateye agahinda. Iki kintu ndakivuga ngo mandagisubiramo kubera ko ubona ko ceze, kandi ukabona ko kiriko kirica abantu benshi vyitwa ko ari abantu b'Imana. Ego duhere ku murongo wa 20 rero dusome aho nyene mu vyakozwe n'intumwa. Paulo na Sila bahejeje gusengera iyo muntu, ingaruka zaraje rero ngo babashira abacamanza, bataba abantu, bahagarika imitima y'abo bantu, kandi abagiye kubarega ni babandi bari bafise inyungu kuri wa mudamu basengeye impwemu mbi ikamuvamwo. Ngo bahagarika imitima y'abo mu gisagara cacu, kandi ari Abayuda, batuzanira imigenzo tuzira kwemera canke kuyikora, twebwe turabaroma. Kwera urumva yari mu bari Abayuda muga bari mu mahanga. Ngo ishengero ribahagurukira icarimwe, abacamanza urumva babakakagurira ko impuzu, bagira ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, bya bindi Yesu yavuze ngo bazobatwara mu masinagogi babatonagure, bitanguriye kuri ba Pawulo. Barakubiswe cyane, ngo batwara mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda. Nawe abariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga, baririmbira Imana, n'izindi mbohe zibumva. No kuvuga ngo iki kintu caranyigishije. Hari igihe tuba turirimba ngo Pawulo na Sila wariyomba, ngo Pawulo na Sila barasenze, ngo hanyuma ngo imiryango ngo y'igibohero irafunguka. Mugabo no kuri bantu mwe, reka tuzoze turagerageza kuja muri realite y'ijambo ry'Imana. Aba bantu bari bakubiswe, batonaguwe. Aba bantu bari bakuwe impusu, bambuwe agashambara. Aba bantu bari baboshwe mugasho, babohegwa kandi mugasho, babashize ko iminyororo, bakubiswe bari gusa. Mugango bararirimba, bariko barasenga, birengagiza imibabaro bafise. Mbega uyo munezero bari bafise warushije inkomezi umubabaro bari bafise. Uyo munezero n'uyuhe? Ni wa wundi twasoma ahandi muri Luka 15:7 ko bari bazi yuko igikorwa bakoze cakijije umutima w'ujya mugore n'abandi bantu bariko barumva ubutumwa bwiza. Banezerewe no kubona bariko barazira ubutumwa bwiza buriko burakiza imitima y'abantu benshi. None uyo niwo mutima rero tubwirizwa kugira twebwe abantu bizeye umwami Yesu Kristo. Tumenye yuko iyo turuko turahamwa, iyo turuko turababazwa, iyo bariko batuziza umwami Yesu Kristo, n'ivyo ariko aradukoresha bizana imitima kuri yo. Ikibabaje nuko no munsi n'abazira amafuti yabo baragenda bagahagarara bakisigura, bakiregura, ukamenga bari mukuri. Oya, uri mukuri nuruko arakora igikorwa cyose kiriko kirazana umutima kuri Yesu Kristo. Ngo isi ikiranyiganyiga cyane giturumbuka,
bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo yose ya bose irahodoka. Iki kintu gikoretse umenga ni spectacle, umenga ni ibirori byari bibaye, mugabo iki kintu carakoretse. Reka murabe aho cyaherukiye n'igituma Imana yemeye yuko baja mu ibohero. Yemeye yuko Paulo na Sila bakubitwa bakaja mu ibohero kugira ngo ibatabarire mu ibohero, hama bajya basirikare babone ukuboko kw'Imana. Sibo bonyene, nabajya bari babafungishije, nabajya bari babakubitishije, babashe kumenya yuko vy'ukuri abo bantu babazizije ubusa kandi arabakozi b'Imana. Urumva? No kuvuga ngo ivyo bimaze kuba, uwararinze ibohero yashatse kwiyica. Umurongo wa 28, ariko Paulo asemera n'ijwi rirenga ati ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri, yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba, ntiyumva ntiyatahura ibiriko biraba. Yikubita imbere ya Paulo na Sila, arabasohokana, arababaza ati bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Nukuri bantu mwe, uno musi turaryohererwa kubona ibitangaza, turaryohererwa kubona abantu bariko barakira, turaryohererwa kubona abantu bashinga intebe bavuga ko bakize ingwara, turaryohererwa kubona abadayimoni bariko barava mu bantu, turaryohererwa kubona ibitangaza n'utwumiza biriko birakoreka. Ariko ivyo vyose iyo biriko birakora bitaza kugaruka ngo ababikoreshejwe nabo biriko birakorerwa ko bitume bizera umwami Yesu Kristo, bashizaho kumwizera no kumumenya, nagoma nababwire ngo no mw'isi y'impwemu n'abadayimoni barakoreshwa ibitangaza. Muti ivyo sivyo? Oya, nivyo. Kuko babapfumu bo muri Egiputa, igitangaza cyose Mose yakora nabo baragikora. Nimba ari n'inzoka zarabaye, no kuvuga ngo nagoma nababwire bantu mwe, mw'isi y'impwemu, mw'isi y'umwiza barakoreshwa ibitangaza, barashobora gukoreshwa bijya bitangaza twebwe tubona. Nk'uyu mugore twabonye ngaha yari afise impwemu yo kuraguza, bisigura ngo hari abantu bashobora kwitirirwa izina ry'Imana bakitwa ko ari abantu b'Imana, mugabo bafise impwemu mbi yo kuraguza, bakakubwira ivy'iwawe, bakakubwira aho uba, bakakubwira aho uva, mugabo ugasanga ivyo bintu vyose ubiteranije hamwe nta Yesu arimwo, nta kumenya Imana bibayemo. Nukumva gusa ko umuntu yakubwiye ivy'iwawe. None umuntu akubwiye ivy'iwawe gusa bitaza kugukiza, bitaza gutuma umenya umwami Yesu Kristo, bimaze iki? Ntaco bimaze mu gihe cyose atantambwe wateye mu kumenya Imana no mu guhinduka mu buzima bw'iwawe. Iki gitangaza rero cyabaye cyakoze ibintu bikomeye. Umurongo wa 30 arababajije, none nkuriki? Kuko era ibintu byari bibaye ntiyabitahura, ntiyavyumva. Baramwishura batizera umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Ni vyiza yuko bakozi b'Imana mwebwe Imana agiriye ubuntu mukoreshwa ibitangaza. Ni vyiza yuko bijya bitangaza Imana ibacishamo kugira ngo ibakoreshe biherekezwa n'ubutumwa bwiza, canke bikabanzirizwa n'ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bizera. Abantu ntibizera bijya bitangaza n'utwumwiza, batizeye ubikora ntaco bizomara. Nibizera wewe ko ari wowe ubikora kandi babwizwa kwizera umwami Yesu Kristo, ntibuzoba ari ubutumwa bwiza. Ico rero mukimenye kandi mucumve. Umurongo wa 32, bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Uyu yari umusoda ababoshe, mugabo kubera abonye ibintu Imana ikoze yumvirije ubutumwa bwiza, arizera. Ngo muri ico gihe nyene cijoro arabajana, urumva, abuhagira inguma z'inkoni, no kuvuga bari bakubiswe, bari bakomerekejwe, ngo arabuhagira acarabatizwa bo nabiwe bose. Ngiki kintu cyatumye Paulo na Sila baja mu ibohero. Ni kubera Imana yari yabonye yuko iza gukora operation, iza gutuma umusirikare nabo mu nzu yiwe bizera umwami Yesu Kristo. Mumenye rero ba Kristo, mumenye ibitangaza n'utwumiza n'ibintu vyose Imana ishobora kudukoresha. Niyo two turavuga ngo Mana dukore igitangaza nk'ico wakoreye Paulo na Sila. Okay, Imana ibikore kubw'inyungu yihe? Ibikorera inyungu yande yiwawe, kugira ngo bimenyekane ko Imana yakugiriye neza, canke kugira ngo abantu bamenye Imana biciye muri ivyizo bigukoreye, hanyuma nawe uronke ingene ushobora kubabwira ubutumwa bwiza no gushingira intaho uyo mwami Yesu Kristo kuvyakora no kucari kugira ngo bamwizere. Ngo arabadugana abajaniwe, arabagaburira, anezeranwa cane nabo mu nzu yiwe bose kuko yizeye Imana.
nta kintu kiryoshye nko kwizera umwami Yesu Kristo. Ntiyanezererewe ibitangaza byakoretse, ahubwo yanezerewe yuko yizeye umwami Yesu Kristo. Kandi na ba Pawulo ntibanezerejwe nuko Imana yabatabaye igakora ibintu biri spectaculaire cyangwa ibintu menga ni birori, mugabo banezerejwe no kubona yuko ico kintu gikoretse gitumye hariho abantu bizera Imana, hanyuma bakemera kugira gute guhereza ubuzima bwabo umwami wacu Yesu Kristo. Ikintu ca nyuma rero nagomba kuvuga, murumva rero bakozi b'Imana, ikiguzi cyo butumwa bwiza ni byiza yuko twebwe dupfa hanyuma Yesu akaba ari waboneka. Aho Paulo na Sila sibo babonetse, kuko ujya musirikare nabo mu nzu yiwe ntibabonye Paulo na Sila. Oya, bizeye Imana, bizeye umwami Yesu Kristo. Ko Paulo na Sila baca bababwira ubutumwa bwiza, ni mwizere uyu mwami Yesu, baramwizera. Mumenye rero yuko igihe cyose abantu babavuga, igihe cyose abantu bavuga mwebwe cyane gusumba uko bavuga Yesu, si ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza buvuga umwami Yesu Kristo. Niyo turiko turiga twigisha abantu ijambo ry'Imana, tubigishe niyo hari n'ivyo Yesu ariko araducishamo, ariko aradukoresha, tukora ibishoboka byose kugira ngo abantu basigarane Yesu kuruta uko basigarana twebwe mu mitima yabo. Ikindi naco nagomba kuvuga ni ikintu kijanye nuko no gukora. Abakozi b'Imana twige gukora kubw'ubutumwa bwiza. Muti kubera ikubizanya uko nivyo hari abantu bahamagaye kandi bagahamagarwa mu buryo butandukanye, mu buryo butandukanye. Reka dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 18, durasoma umurongo wa 3, dusimbe ku murongo w'9 n'uwa 11. Ivyakozwe n'Intumwa 18 umurongo wa 3, reka duhere ku wa mbere ntacyo. Hanyuma y'ivyo Paulo ava muri Ateniya aja i Korinto. Abonye umuyuda yitwa Akwila, amamo yiwe ni Ponto, yaravuye muri Italiya muri iyo misi, bo n'umugore wiwe Purisikira, kuko Kilawudiyo yari yageze ko abayuda bose bava i Roma, aja aho bari. Murongo wa 3 niwo nashaka kuvuga ngo kandi kuko bari bahuje ubuhinga, bari bahuje umwuga. Ahandi mu Kirundi, muri Bibiliya Kirundi corosha bavuga ngo bari bahuje umwuga wo kujisha amahema, ngo abana nabo ngo barabungirana kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema. No kuvuga ngo yabanye nabo kubera bari bahuje ubuhinga bwo kujisha. Bisigura ngo Paulo nawe yari umuhinga wo kujisha amahema, yarajisha amahema kugira ngo ashobore kuronka ibimutunga n'ibimufasha kuvuga ubutumwa bwiza. Dusome kandi mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere. Oya, reka tubanze duheze twumva ibi bintu igituma Paulo yabivuze. Umurongo w'9 ajya nyene twadusomye mu Vyakozwe n'Intumwa 18 umurongo w'9 n'uw'10, haravuga ngo maze umwami Yesu abarira Paulo mwijoro nko mu nzozi ati ntutinye, ariko uvuge woye gucereza, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Amarayo umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Aho hari i Korinto. Murumva yuko Paulo yamaze igihe kirekire, kandi anaronse na message y'Imana imukomeza, imubwira ati ntuveyo kandi ntutinye, bandanye uvuga kuko turi kumwe. Ni vyiza yuko wumva yuko Imana igushigikiye mu gihe uri gukora ivyo igomba, kandi mu gihe uri gukora ibiri mu nyungu zayo cyane gusumba mu nyungu zacu twebwe. Ariko nuko tutamenya ibanga, burya inyungu z'Imana mu buryo bumwe canke ubundi zirahindukira natwe zigacika inyungu zacu. Dusome mu Bikorinto ba mbere igice ca 4 umurongo wa 12. Abikorinto ba mbere igice ca 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo dukoresha amaboko yacu tugatama. Iyo badutuka turabahezagira, iyo baduhama turihangana. Imana ishime ko Paulo yavuze ati jewe ndakoresha amaboko yanje nkaruha. Kubera iki none yakoresha amaboko yiwe?
kubera iki yemera gukora kandi yari umuvugabutumwa wo ku rwego rwo hejuru, yari umuvugabutumwa akoreshwa n'Imana ku rwego rwo hejuru, kubera iki yemera akajisha amahema? Nico ngomba ko turaba, kandi ngomba ko natwebwe nk'abakozi b'Imana tumwigira ko Pawulo cyane. Dusome aho nyene mu Bikorino ba mbere igice c'9 umurongo wa 12 dusimbe no kuri 18. Abikorino ba mbere igice c'9 umurongo wa 12. Mugabo reka tubanze dusome ego reka dusome umurongo wa 12 ntacyo. Vyose ndavyemerewe ariko si vyose bingirira ikimazi. Mumbabarire nasomye atariho. Abikorino ba mbere igice c'9 umurongo wa 12 haravuga ngo abandi namba baravyemerewe kuri mwebwe, mbega ntitubarusha cyane? Ariko ntitwarwaniye ibyo twemerewe, yamara twihanganira byose kugira ngo ntituzane ikidehesha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ni byiza ko dukora kandi tukihanganira ibintu byose kugira ngo ntidutukishe ubutumwa bwiza. Pawulo yaravuze ati ibyo jewe nari mfitiye uburenganzira, ibyo mwari gutegezwa kumpa kubera ndumuvuga butumwa kandi kubera ubutumwa bwiza, ibyo mwari mubwirizwa kumpa, ibyo narabiretse, ivyari inyungu narabiretse, ibyo nari nemerewe kuri mwebwe narabiretse kugira ngo ubutumwa bwiza nahawe ntibugawe. Ese icompa abakozi b'Imana bubu tugatahura yuko tubwirizwa gukora tukaruha kugira ngo ubutumwa bwiza twahawe ntibugire gute, ntibikogwe n'isoni. Ni byiza yuko iyo uri kurabwira ubutumwa bwiza umuntu atakintu na kimwe coza mu buryo bumwe canke ubundi ngo kize kukugira ko influence, kubera uyo muntu afise ivyo aguha canke afise ivyo akora canke afise ibintu kanaka wibaza ko umwiteze ko bikakunanira kumubwira ubutumwa bwiza kubera wanka kumutakaza. Ni byiza ko dukora hanyuma amaboko yacu akaba ari yadutunga akanadufasha kugira gute gushigikira ujya murimo w'Imana. Pawulo yarakora agashigikira ubutumwa bwiza, ariko twebwe uno munsi hari abakozi b'Imana wumva avuga ngo nimuzane, agasaba abandi gutanga, we kuko udatanga, we kuko utokora nawe we ngutange kugira ngo ico gikorwa c'Imana wamubwira abandi ngo bitangire nawe ucitangira. 18 none ingero yanje ni inki, nuko ubutumwa mon salaire, mu gifaransa avuze ngo mon salaire, ngo mu gifaransa avuga ngo en quoi consiste alors mon salaire, ngo rero kubijanye n'umushahara wanje n'impembo yanje niyi, ngo dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'évangile que je proclame, ngo umunezero wanje nuko ntanga ubutumwa bwiza ku buntu, ngo ku buntu ndetse kwitwararika ibyo nari mfitiye uburenganzira mpabwa n'ubutumwa bwiza. Ni kuvuga ngo yari afitiye uburenganzira yuko bamuhereza kubera ari umuvuga butumwa, ngo mugabo umunezero wiwe ngo ni kubera ubutumwa bwiza bwavuzwe kandi ngo bukavugwa atakiguzi kibanje gutangwa, kugira ngo ibyo yari afitiye uburenganzira byose yarabihevye kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kumenyekana. Mu Kirundi niho havuze ngo ingero yanje ni inki, nuko ubutumwa uko mbuvuze mbuvuga ku buntu kugira ngo sindwanire ibyo nemerewe mu butumwa. Nukuri iki kintu ni byiza ko mukimenya abakozi b'Imana. Ego ubutumwa bwiza muri abakozi b'Imana mwari memerewe kuronka ibijanye n'igikorwa mukora, mwari mwemereye impembo, mukaba kubw'ubutumwa bwiza mwige gukora kugira ngo ubutumwa bwiza ntibuboneke ko umugayo. Ico kintu cyo gukora nico nari numva novuga norangiriza ko cyane. Mugabo mu kurangiza reka dusoma ahantu habiri, Abikorinto ba kabiri igice ca 11, Abikorinto ba kabiri igice ca 11, Abikorinto ba kabiri igice ca 11 mu murongo w'indwi gushika ku 10 haravuga ngo murongo w'indwi haravuga ngo canke mbega naracumuye kuko nicishije bugufi ngo mushirwe hejuru mbabwiye ubutumwa bwiza bw'Imana kubusa. Urumva nasahuye ayandi mashengero ndayakingero kugira ngo nkorere mwebwe,
kandi aho nari kumwe namwe ngakena sinagize uwo ngora, kuko bene data bavuye i Makedoniya. Murabona hahandi twavuze, hahandi kare Makedoniya, abantu b'i Makedoniya barafashije Pawulo cyane muri ministere y'ivugabutumwa, ngo data bavuye i Makedoniya bamaze ubukene muri byose, nirinda kubagora, kuko ngo kandi nzoshishikara kubyirinda. Sinzi twanka umugayo, bakozi b'Imana, abantu mwahamagariwe mwanka umugayo, mukora ibikorwa kugira ngo ubutumwa bwiza Imana yaguhaye ntihagire ikintu na kimwe kiza gutuma bugaho. Ego turangirize mu byakozwe n'intumwa igice cya 20, ibyakozwe n'intumwa igice cya 20, 20 umurongo wa 34 na 35 turangiza. 34 haravuga ngo ubwanyu murazi ko aya maboko yanje yankenurana ibyo nkenye nabo turi kumwe. Nabahaye akarorero muri byose, yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu Kristo. Ngo amajambo y'umwami Yesu Kristo ingene ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Ikirundi kirafise amajambo cica kitavuga neza. Mu Gifaransa niyo havuze neza kuri umurongo wa 35 haravuga ngo je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Ngo souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Nimwumve, nimwibuke ibyo Yesu yavuze. Ngo il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Biratandukanye no mu Kirundi. Mu Kirundi bavuze ngo gutanga bitanga umugisha kuruta guhabwa. Mugabo aha bavuze ngo il y a plus de bonheur. Hari umunezero mu gutanga kuruta guhabwa. Abakozi b'Imana n'ukuri muryohererwe, munezererwe no kugira umunezero wo gutanga w'ibyo mwatanze kuruta ibyo muhabwa. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Reka dushimire Imana turangiza. Turagushimiye mwami Yesu Kristo, habwa icubahiro mu buntu bwawe no mu bubasha bwawe. Icubahiro cyose ni cyawe. Wakoze ku ijambo ryawe kandi wakoze kuba twigishije byinshi. Icubahiro cyose ni cyawe. Tugushimiye muri byose na hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.